Yes bakunzi ba PITV Peace International TV mumeze gute muraho ya twebwe tumeze neza cyane kabisa muri kumwe na Moses Angelo ngaha kuri microphone kabisa turabashimira cyane uburyo mubandanya mutwitwararika kugira subscribe na share ku biganiro byacu byiza kugira ngo ubumenyi bushobore gukwiragira hirya no hino kwisi kabisa rero ngaho uko mubibona ndi kumwe n'umwigeme urabona ko umwigeme ndabona ibyandiko ngo sunshine na mask ni sunshine no munsi rero ni fire araza kutubwira rero byinshi cyane kubijanye n'ibi byandiko nibyo ahani tugiye kuganira kuri kambazi damuhe ikaze abakunzi ba PITV mumenye uwariwe kugira ngo mushobore kumumenya ya ndakuramukije. Bonjour murakoze kumpa ijambo ku mazina abavyeyi bampaye nitwa Dushime Nelly Lynca nkaba mba mu Gasenyi. Ayo abavyeyi bataguhaye nayo abavyeyi batamaye baba nkuko bibona ni irya mbere sunshine irindi ni bangusana ry'itakera nitwa Morgan ya murumva yuko ni Lynca aka sunshine rero yuvuze sunshine ibintu bya sunshine tumaze kubona kuri Instagram kuri Facebook wambaye imipira wambaye amashapo amamaske yani so sunshine iki kintu sunshine gisigura iki sunshine ntabwo ari company ni brand yiwanje like marke nk'izindi like Gucci like Adidas ibintu nk'ivyo iyi logo ni gwawe iyi ni iwanje nje nayikoze wayumviriye gute turabona ngaha Afrika turabonamo izuba iyi Afrika washatse gushiramwo muri iri zuba washatse gusigura iki bon kangira ko ndabisigura neza mu kuyikora namanje ndiyumva genre of nka inspiration naba inspire ko ndakunda ibintu by'ama design ukuntu by'ama brand uko hama mu gushira muri Afrika honyuma ndi umunyafrika ndakunda Afrika cyane kandi ndi umunyafrika hama kugira ndayigire sunshine nyine izuba urabona ko ifise logo y'izuba hari ukuntu jewe genre nkuko murabona ari gazuba ryo mu gatondo nibiko rirarenga ngene usanga risa neza surtout iyo uri nko kuri beach ona uravye mu mazi usanga hasa neza ndarikunda rero cyane cyamvuga ati eske kuko ntogira sunshine kubera uko araba n'amazi kuzuba ariko rirarenga usanga akayangana neza cyane surtout kuri Tanganyika usanga hasa neza amazi yaho usanga hasa neza cyanda rifatira ngaho ko nyene mvuga ati sunshine tujya dupira twose ukoresha amafaranga ni wewe wisopa bajya abajene tubona batwambaye nibo bisopa bigenda gute canke nutwo bakugurira uratugurisha ya ndatugurisha barisopa hama tukaba iyo batuguze bobo urabasigurira ati ibintu wambaye bisigura uko bimeze uko ya bashoboye kunsiguza ndabibasigurira gusa ni gaki ni baki babinsiguza vraiment bo bakeneye juste bumve ko bayambaye bihere bihetse ya wavuze yuko hariho aba designers baguha inspiration ni nk'abande bon ni bari mu Burundi ariko hari ya mbere inzi gusa yo iri muri Amerika nuko ntibuka izina ryayo kenshi nkunda kubibona kuri Instagram nkabikunda cyane ukuntu biba bimeze nanje cyane niho naciye niyumvira ko ranje yiwanje gusa hariho n'izindi ziri inyuma ndiko ndimva zisumbiye ya umaze kubitangura rero umaze kubishira mu bikorwa intambamye ufise nizihe intambamye novuga nta ntambamye ndabona jewe byose bimeze neza uko byifuza kubirangura ubona ariko biriko biragenda uko ndavyifuza kubirangura mu bisanzwe ntabwo biriko biraza neza cyane ya nibuke ukora ko ibintu byose bigenda bukebuke ego niko novu yes Morgan sunshine kabisa mu myaka iri imbere wifuza kugera kuki sunshine yawe ukeneye kizoba imeze gute nko mu myaka 5 iri imbere mu myaka 5 iri imbere nshaka ko izuba brand izi ku isi yose nk'izabandi kubera ndafite target nshaka gushika ko mugo ntarayishika ko zinoshuka ndayibabwira nakabanga ya okay none wewe uravuze yuko ari akabanga kawe ibyo wifuza gushika ko mu myaka iri imbere ariko urabona hari ico bizomarira abajene igihugu ya ndabibona kinini kandi kubera n'ibintu bigizwe n'urukundo bikagirwa n'umwete n'ubwitonzi
Yes, wavuze yuko ari wewe watanguje uri CEO wa Sunshine kabisa, ni byiza cyane. Wewe uri kuraraba iyi si tugezemwo uyu munsi, urabona yuko hariho ikibazo cy'ubukene. Uribaza yuko iyo Sunshine yiwawe izokemura icyo kibazo ku bice habingahe kwijana kugira ngo rwaruka nago rushobore kuronka ubuzi be company ikomeye? Ya, ndabibona. Kweli. Ya, uravuze kubijanye n'ivyo. Haruhande y'ivyo usanzwe ukora ibindi bintu nyabaki? Haruhande y'ivyo bon novuga ko ubu ndiko ndabihagarika kubera bon namanje kubihagarika kubera nari nkiri kwishura mugabo uko nahejeje ndashobora kwibandana nakora ibintu vya modeling. Yes. Yeah. Nabyo urumva yuko ugomba kuzobikora bigashika kure? Yeah, numva umenga nshaka gukora ibintu byose. Nuko rero Sunshine ndazi ko benshi bariko baradukurikira abakushaka kugira nabo bagura agapira agashapo akamaske, sinzi ko maske bozwa ko COVID-19 isa nk'iyarangiye, bokuronka gute nimero imbuga zawe za internet, bokuronka gute? Bon, barashobora kundonka henshi ko ndafise page yayo nyene ya Sunshine kuri Facebook, barashobora kukontakta, hariho kwandika message, nimero zanje ziriko, gusa ndashobora no kuzibarima bankeneye. Ndafise na Instagram bayikeneye turashobora kuyibaha, kuri ndayikoresha cyane, nyandikiye nabo nge message nka kwishura. Ya, babwire nimero za telefone. Nimero ni 69 941 149. Instagram nayo ni Sunshine Cruise 475. Yes, nuko rero Sunshine ariwe Lynca, turagushimiye cyane ku mwanya muduhaye. Murakoze namwe. Akajambo kamwe ku bakunzi ba PITV bariko baratora bavuga ati uyu mwigeme kabisa turakeneye yuko atera intambwe agashika kure. Bon, nakajambo nababwiye nuko ndabakunda kandi nkeneye support yanyu, murakoze cyane. Babwire bagire subscribe. Aho muri mwese yabino yabahanze igihugu mwese mugire subscribe kuri Peace International TV. Ciao. Yes, nuko rero bakunzi ba PITV mari kumwe na Moses Angelo hano muri PI. Rero turi kumwe n'umwigeme ariwe Lynca akiyita Sunshine kubera ibintu byiwe akeneye kuzoteza imbere. Rero turabakunda cyane mugire subscribe, turi kumwe. Ciao ciao.